ndabizi neza yuko gukunda umuntu atari amakosa ariko nagomba nakubwira yuko jewe bidakunda kuko ndafise wundi mukobwa aje nkunda. Toma ego ndabitahura ko ufise umukunzi uwundi ukunda. Toma ndagusabye vuba kubera ujye ukunda hari igihe usanga akunda uwundi kandi nacenyemeza yuko yoba ari umugore wawe. Toma ndagusabye basi fumugira basi wa kabiri. No sisi nukuri ibyipfuzo byonje vraiment nibiri kuri wewe kandi urambabarira. Ndafise umukobwa nihebeye, ndafise umukobwa nakunze, rero sorry sindakwiyumvamo. Umva Toma ndakubwire sibyo urazi yuko umukobwa ari nzeye namara akakubwira gukunda Toma banzureke sibyo ndagukunda nukuri. Imagine Janize ndakubwira ko ndagukunda Toma mbe ndakubaza ujya mukobwa bavuga ngo uramukunda urabizi ko agukunda cyangwa usanga akunda undi nawe? Sese sorry nukuri burya naje nabizi yuko ufise umutima urukundo kuko hajya bavuga ati urukundo aho rushitse ntushobora kuruzibira kuko urukundo ruraremereye. Nukuri sorry mbabarira kandi naje ugerageza uko nahura. Ndabona neza yuko uri umukobwa mwiza kandi biboneka yuko ufise urukundo by'ukuri. Ndabona yuko uri umukobwa mwiza kandi urashobora guhendesha amasoyi wanje ubwo bwiza ufise ariko ntushobora guhendesha umutima wanje ngo uforce umutima wanje ukunda. Toma ibyo uvuga nukuri biratahuritse kandi birumvikana. Bibaho ko umuntu aba yakunze Toma nkuko nakubwiye genda gukunda ataburyarya burimo. Reka nanurya Toma mbe wamenya yuko wamenya gute ko adafise uwundi. Toma urashobora kunyanga jewe kandi nagukunda ejo cyangwa hirya ejo ukazobona yuko nagukunda. Toma na undi neneje yuko kubana kiretse wewe. Ahubwo ndatangaye cyane igihagararo kiwawe ubwiza byiwawe ukava muhira ukazanga muno kibanza ngo je guhamagara je kumbira amajambo nkayo. Sisi ndagushimye kubona karije umwanya ariko amajambo yiwawe yose wavuze nta kintu yohindura muri jewe. Akonze Toma nawe utaye agaciro ibyo nakubwiye nuwacu ugenda utansezeye Toma. Bari. Very good. Oh. Meze gute mvuto? Sakweli. Amahoro. Yego. Ure ukiza rero. Yeah. Nje maze misilingaye. Ariko turashobora kuza vraiment numbwiye. Ni atari. Nawe wabyibushye usa neza cyane. Yega ni atari hajya. Yega ni keza. Iwacu mu Burundi ni sawa. Sawa kabisa. Nanje naciye kuraba hajya naguza hirya gatoya. Okay. Sanze barahaguze muri sawa ngo manoke nanje akazaye. Rero ugomba rero ububanyi ngaje tegeye. Ni byiza cyane. Amajana nanje nangoma ngende ko uraza ari ibintu ko ndiruka hamwe ivyerekeye bya rubanza nakubwiye. Ndabizi. None urubanza
bigeze urubanza ni neza imeze neza vuba je ngomba ngwako ndakubwiye naje gutira yego ngombwa aha rero wewe wari kuba waramaze kuba ufise umugore yakiri kare ongera wari kushumbera ni parene naco je nzabitegura raba rero bigire vuba ariko rero hari ikintu kimaze imisi kimbakira umutima mushikawe ndumuko barabonye ko nogira umugore wanje kandi naramukunze cyane maze igenda mwiruka inyuma naco narakora ubwira ndabiko yonyemera ariko byaranze ndagusaba cyane bifashemo muvuto ariko nawe urazi ko hacige kinini tuyenga ku telefone tuvugana ndakubaza amakuru hariya hanze muri Canada umbwira niye mbaza hino mu Burundi akubwira mu Burundi bimeze neza ariko iki ni ikintu cyiza cyane ariko ngomba ndakubaza na jewe mbega ushikanje aho wone ushaka kumukinira wewe oya kuri abashaka kukinisha sina guca kuri wewe ndaguca ku bagenzi biyo kandi ndyaye ko nawe wabizi ako ni ibintu nawe nyirizo bishima y'ubiye iki kintu cyiza cyane nimba ufitiye umutima wo gushaka kubana n'umushikanje no kuri ndabikwemereye jewe ibyo bintu umwana ari gufashamo vuba nakoze cyane naje ikintu nzokora sinzokubwira nawe nje kurira ko ikintu nakoze ari cyo kuri kandi nzokubwira sorry vraiment nakoze wakora winjira indani ndangiye kadushika imbere gato dufata hanza kawe kwa Gerard none uyibo bofre wewe mushikanje ndamuguhaye nakare murasa nizobe ngawe papa nakuri nishimye kukubona kweli nenda gukumbuye cyane papa ariko gusa kintu papa jana nakwaza none papa kubera iki waje ngaha mu gisagara utamenyesheje utanerefone umbwira ati mwana wawe nzoza mwindwiza kugira ndakwitegura papa rega nawo umwana wawe ndashobora kwitegurira papa ukamara indwi zibiri uri ngaha mu gisagara cya Bujumbura ariko utamiye amakuru utanerefone papa ntiwagize neza ariko Toma jambe ndanezerewe cyane gusanga mukomeye kindi naco urugendo rwanje naruteguye giturumbuka yego gusa hari impamvu naruteguye giturumbuka kuko hari amakuru amwe nariko ndumva atameze neza kuri wewe yego papa amakuru ayaye icambere no gushimira cyane Toma mu mwisi ntari ngaha warageje kubana neza na mutwe wawe waramufashe neza kandi ameze neza namwe ndabona ko ni sawa nikuri sinabareka kudagushimira kuri ibyo warageje kwitwararika ibyo nakoragije warabikoze bimeze neza bimwe bimwe nariho bitameze neza ikindi rero cyane cyatumye genza kugirane kuza ngaha kwati je ndategura urugendo wewe urukundo rukora gucanganya mwana urukundo ruriko ruragucanganya kubera ko udashobora gutuza umutima wawe kwiga cyo urukundo tuza kugira akariro gake na fire wozobona bose vyera ngo ni kivunde Rusaza vyero ugasanga ni shwagara nivyo ntundabe gucyo mwana bazijisho rya kwacacho rimbira ariko jewe bintuma kukubwira no kuguhanura Urazi urukundo rw'umwijima gato rero nakubwire rero ubwo rukundo ruko rwahangayisha wibuke neza ko nabwo uzogira akariro gake na fire Urazi ari urukundo rw'umwijima ya papa navyonze urukundo rw'umwijima ni urukundo ruba rumeze ukuntu mukanatsinda uja mu kibiri utazi gace inkono utazi baza rero twebwe twabaye imbere yanyu twe twabavyaye ivyo twahuye navyo Toma nagenda kwibutse neza namutari uzizo nkuru mama wawe je dukundana ndumusore nawe ari nkumi je nafise ubuzima busanzwe
bubayabaye nyene cubona nyene bwonga mu gisagara nyene bubayabaye ariko nkaba ndagasore kamanyama kiyemera avyo mbona ko byose bishoboka mama wawe nawe wabo barabatunzi barafise ubutunzi ebana kweri bavuga ati mu batunzi baraharwamo biza kurangira turongoranye turabibaruka uko urabyumva rero tuma mwana iwabo nakubwiye ko barabatunzi mu batunzi baraharwamo bien sawa ariko naje kugira kubwira uburyo bwanye bwo kubaho nari mbaye bisanzwe bibayabaye nyene ariko ndagasore kiyemera mvuga ati byose birashoboka kuki waba barabatunzi nde yakabana ndumukene ntivyakunze kandi ntivyoroshe kugira ngo anyemerere gukundana nanje kugira ngo dukundane anyemerere vyantwaye uburyo burebure kandi bunini no kugira ingene bingana byamfashe umwanya bifata ubwenge bwanje boha nyene Urukundo raboha ubwenge kabisa kugira ngo ndamwizingire ko nyene bikunde tubane ariko ivy'Imana ikora cyo niko no byita harageza aho yanyemerera turabana ariko no twabanye ngaya ansuzugura kuko azi yuko iwabo batunze yaje kubana na jewe umukene sawa urumva muri uwo mwanya rero twarabavyaye urumva rero tuma mwana turabana turavyarana tubyara wewe nuya n'uwundi ariko rero ngiye twabana hose hari ikintu kimwe yangiriye yashaka kuntegeka agashaka ko ngira ku mategeko yiwe urumva rero baba mu kubana kose twabanye nawe yashaka kuntegeka agashaka ko ngira ku mategeko yiwe agashaka ko nkora ivyo ambwiye cyangwa ivyo ashaka ati impamvu yari yihe kuko yani kugira ngo yemere gukundana na jewe kugira aho tubavyara narakoresha ngo hajya kumubwiriza ati utegerezwa kubana nanjye ariko masasanga ndiko ndakunda umuntu atagira atanyitayeho akavuga ati agahungure kandi ndakemera ariko nzanye ngiye kubategeka niyo kujya gutegekwa nacyo ndakwanga cyo twavyarangiye mubona musigara muri mwenyine najewe aje ndiko ndabareka ntibyakunze ko tubana ko yanase ko suzugurwa n'umugore ngo niko yaje namubwiye kumurondera oya rero mwana ngira kubwiye uraraba neza nawe ibintu byambaye ibyo bikube uraraba neza mwana nanje nawe byambaye ko ibize bikubeko nukuri papa urakoze ku manuro zawe mpaye ni nziza kandi ni ngirakamaro ariko papa si muri je no kuri je sinzi ukuntu nakubwira ntuzi umuriro ndiko ndaka muri jewe kubera urukundo papa ariko tawa nta kibazo tuzogerageza kuzigendera ariko sinzi uko bizokunda gusa tujye no gusaba ushire mu mutwe inkuru meje kukubwira hanyuma nawe uyigeko gusa sinifuza ko nawe bibako muko byambayeko urumva rero mwana nicyo gitwa nifuza ko byambayeko icyo kuba hamarira ikindi nacyo urazi ko dufise ingo zibiri urutubayemo n'urundi dupangishije cyane narubise neza yuko bitakugenda neza cyane hariya kuri wale abapangayi bamayize igihe kirekire badatanga amafaranga niyo bayatanga insorosoro abantu bayatanga ku tariki urumva muri rusangi ibintu hariya ntibimeze neza kuko abapangayi bapangayi muri ryanzu bariko baravurugana rero ni cyatumye nafata ingingo yo kuza giturumbuka
byari bivanye n'ibindi mpeje kukubwira n'ibingana kubwira ibijanye n'inzu rero je naherukayo imisi yose wambwiye tambona ngaha ariko haraje naragiyeyo kuko ni cyatumye nza cyane nabyo nyine byarimo bajya abantu batapanze muri ryanzu bajya bakobwa ni kubirukana sinshaka ko baguma muri ryanzu ndamaze kuba n'imisi yo kuba muri ryanzu uravyumva sinifuza yuko haba umuntu numwe mukiringo nabahaye nzosanga mbere none papa je sinzi ibintu bigutebeje none abantu nimba baba bapangishije batriko barariha neza niko bayirukana none nuzi ko papa nga mu gisagara tubaye kubera amahera none gumye babembereza amahera nyene bazokumwa uvuze neza cyane bazokumwa ariko je cyo mbona ni kubirukana dushiremwe abandi babakene kuri amahera nujya namuhaye ryanzu ayikurikirana hari ya rugo namubwiye ati narondera umuntu wa muntu hari umuntu yari yabuye ko ngo yarayikeneye cinca namubwira ati bana wewe uraraba umubwire yitegure oya papa umvirize je ndafise umuntu akene gupanga inzu abo bamaze kuvamwo je shamamagara Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Waje papa. Yego mwana. Papa. Papa gara se. Toma. Mama waje papa. Papa rabere papa. Rakoze. Karibu. Eri. Icara kwanza. Nene kudaturu. Yewe gaye we. Papa. Amakuru y'imyaka. Sawa? Mazanye kakandi. Sawa, zenda kuzania gift. Mazanye gift. Kwanza papa mviza ndakubwira. Gift yiwe uyu nakwiye nuko yashobora kuyitora kuko numuyererezi sinzi no rabanya. Rama guringine. Baba yana kumubanya ngaho. Oya. No kuri walai. Ngaho. Umviriza Eric. Uwo mwana yarananiye kweli. Nibiki leo leo kuguma wewe ndikura Toma nabona ni sawa ni sawa afise lisuku nabona inarakuze nabona namaze kuzana n'ubwana nabona nga karibu rero abatanya kanje nimba kazokura ryari ngorana yatari Tom. Arabugira agapantaro wa muhungu ni atari urugendo naje giturumbuka. Urakoze cyane papa. Nawe uraraba akugura ariko yego. Papa ariko umuhemesha. Baba arayo nona papa. Mama basijeyo yose. Wewe ngoma kunyingirira agati. None yo. Waje we waje ndina bakura cyane. Hanyuma rero Toma wewe wabyumvise ibyo nariko nakubwiye. Uyo muntu rero umbwira ufise aca abana cyazana amahera mura Shall. Ça? C'est bien. Merci. Wagiye kubona Nacho bishim. atsikunda kumwecha mu buma muri jail. Aha. Imana irambaye ndakubonye. Twawe prema nanzi sanzi ko duhuye. Akumwe bwose bakubugana hajya muri wanyu. Nze kurara. Orije muhira? Yego. Nandagiye? Cyane. Ntabwo sinzi naho nobihera kubivuga cyane aho nobiheretse. Jere kunda gwaye. Yego. Gwaye. Cyane ameshe kuvuga urakuzira je ndakuze. Siko. Jere bangwa biraboneka. Kuba n'amasenga mu ndimo. Cyane. Kuva kira tuganira kuri telefone. Byaga iby'urukundo ariko hamwe gatamanye office. Ko ndibaza umwanya mwiza no turi kumwe. Cyangwa mu mahanga nza ngaha ngamburane nawe. Tuvugane. Cyane ndawukunda. Cyangwa ngombera n'umugore. Tugira mariage. Ndibishi ndagufitiye.
kandi ni byinshi bashobora no kuguha niso kubera afise no mahera urimo burakurondera oya amaraso yo tumagina tubana abo ndibaza n'imitsima je ndakunda urukundo rwavuye gukurwa mu mutima cyenda gusavye siko nimero dukundana ayo gusavye uratwamye ndakubwira ko barenze kuri telefone barenze kuri kaze nyinshi ariko vrema ico kintu cyo vrema cyane jewe uyu mwanya vrema nta bintu by'impundo ndimo kandi nta nibyo nojamo nta n'urugo nojamo aka kanya ngo dukundane mu ngo tubanene cyanda gusavye please mbabarira siko no abasifise kosa basi haguruka n'ukuri ntishaka gukunda haguruka anyire kweri urambye ko udashaka gukunda kweri oya none undi mugore zo mukura basi abahungu barahari ariko je vrema ibintu by'urukundo na cyane please ndagusabye nyemere ya n'ukuri nawe ndibona norondera atari wowe cyane vrema ndabigusabye umviriza je byo kuguma unyingingo je nakubwira ibyo ntitokunda ikuranyumva abahungu barahari ni benshi ariko je ndakwiyamirije cyane umviriza no sishaka nakubwiye kenshi ko nta rukundo jewe nkeneye mu buzima bwanje nishaka kunyumva wenda gusabye umva ribi rya mbere n'irya nyuma je usura kuza kumbwira amajambo ikanyumva ntuzongere nende munsi ndagusabye cyane nyumviriza basi jya nyuma basi tuvugane cyane Sa ya no once kwenda kuzimana nzimana ina ndabisa mukari wanje ariko buri gihe rero iyo uje kuranga kuzimana bizo biboneka yuko muco hamba rero cyakibazo tukikosora shirije uburambabarira kwa siyo mbi ntabwo ari jewe bivanye nuko amafatiriwe n'akazi icyo bishika kosanga ndibagiye wale kumusha ndabizi rega birashika ndabizi nawe muri byinshi birakugora kurikira no byose cyarinde la fois passée vraiment narabaye kumviriza yuko hageze igihe bashaka kubirukana gusunta amadupangiye nawe sinzi cyo kwikanta mu twumva umuntu akunda cyane inzoga wumva abayumva umengo turamwononye kubera abamaze umusaka n'inzu ariko shiri nibyo hajya amera y'izuru hajya usanga ijya nzu ari yumufasha ibintu bimwe navyo umenye kandi kwicara ku nzu kuri bure urumva kuri fridge wakunda gusa shiri gusa reka rero turabe ko tubinyaruse tugire mariage vuba nyuma ibintu gusa bikunde neza ahubwo je ndiko ndumvira none kumengo bikubira teba nkabona umengo bizava biteba ku oya ntabwo bigura teba gusa kuko namaze gutegura komite
urande kwanje ndafise komite y'abahungu sizi wewe uruhande rwawe meze gute jewe nahejeje kera ahubwo narindindiriye uvuge c'est bon rero mbe nangahe 50 minutes okay uva sheri jewe rero igihari rero wewe ngo cyenda nimero yanje ya konti wewe gusa umahera akenewe canke habuze ikintu habaye ikintu nyene gikenewe mu rugo nyene navyo kunelefona wewe gusa uko ugenda gusa ukagira rota wow niwe gunda niwe nifuza tout simplement mbani yuvamo uburyohe cyangwa mbani yuvamo rero nawe ndagiyari gusa nje kuraba ukuntu ibintu bigenze gusa kwanza iyi ni fana yawe merci c'est plus fana ama uze kuraba rero rema umuhe ujyango bavana kuri umuhe brema ibintu bigende neza aya baturuhira ubonye neza sinzi yamugejeje makuru wanje kandi byasangwa ari yabahari no munsi aya duha umunsi ahubwo ndasanga ibara ryakuye aya nta kibazo kiza ko amasheni nizere yuko rero uragenda rero ugatabara kwanza iyo action ya mbere hanyuma ndaza ku telefone wagera muhira okay ndakoze yuko washitse amasheni cyagiye ugende neza rero sawa sawa Bakobwa tugize kubiba bikwiye sawa ya shirira sako shirira ngaha amafaranga nta kindi ataruko naho byawe hanze ntavyo kumva mutama niso nima ivyanje ntavyo kunda musashaka ivyanje shirira ataruko naho fata twawe hanze no musi ntundarira ngaha muri umva mutama ndakubwiye mutama niso wawe je ndi mutama jewe basi nyumviza gato ndakubwiye amafaranga yawe no kuri nawe turaronka gusa nibaza yuko urindira nko mu ndwi yindi zona guhara mahera imihango maze kumana myinshi irarenze ntaco mfise no kongerako ngo niko nabarindira ngo nagira iki cyo nkora aho ngo ngumbitse Chimura ngwindwi zibiri indwi zitatu sinzi turindire hirya yejo jewe oya kandi umva nyarutsa habwo namba uyu muntu ari biki mbe Gerard ni biki cyenda muragize ibintu acha fata napa abantu bamuhaye iki wewe wa mukobwa wa mwigeme papa aha kazi mujesha ntibarahise gusora ibintu byabo hanze none basigaje iki jemwe nabisohoye ahubwo injiro ndabire ko ariyo bari bane musoke mugende nta bantu bapangaye twopangisha atamera bafise none papa usa oya Gerard yaramerukiye papa urabona rero kugera ngaha turaba vrema urabona ko ari kure yo muhira hari gusa kumviza nakubwira wowe wagize amakosa gupanga kwa na Nigeria umuntu wo hanze ndi umwana wawe papa yabo jo wamaye ubujera jewe nani 10 wari kumperana ngaho oya naze ko ibintu bikwana byinshi urabona ko nari nakoraga ibyo mu rugo no kukurikirana Eric nabujya umugabo wafise sivyo rero nawe yati ahantu namuha Gerard kugira ngo akurikirane ibyo ngaho urabona ko ari nakore yo muhira gusa waragize rero yabo wari kumajeyo ubujera sha umviriza n'umusoka je nabapanga ibinzara dukeneye ngaha eba akayira ibi nawe utetse ngaha namba ugenda ute wikoreye ikorere ariko kizira gusura mu nzu wawe ubiriza je nakindi cyaka sohoka kwinzira ha abantu mundabire wega kapeti ndabiri gufuri nsabiri gufuri hariya wagize neza sha
Sha. We, je mwari muzi yuko mama we nigufurira babaye ko ari rinini. Nacho. Umuriza rero. Ibyawe, bijya watetse nabyo bijya. Uko rero utwara n'imbabura, sinshaka ikintu ciwawe na kimwe kiguma ngaha. Uri kuranyumva? Toma. Wewe namubwiye ati nivyo atetse, ariko arasangwa ivyo utetse ishire ku mutwe n'imbabura. Kizira ko nsubira kubona ikintu cyawe na kimwe ngaha muri urugo rwanje. Je turahejeje. Amahera mu mera niyenda yahevye. Sawa? Toma nibi. Nibiki. Papa. Nukuri sinarinzi yuko araba tujya kwirukana. Ndasavye imbabazi nukuri. Kandi unyumve je umwana wawe kandi uyibuke ibintu byiza nako ndagukorera. Ariko abantu kuri ubareke. Ubareke nukuri. Toma je nanzi ko tuvanye muhira uje kumfasha gusohora ibintu by'aba bantu. Ariko urambye ngo ndababarire je ndababara nk'abande. Je nta kindi nakubwiye nta kindi nshaka nta yindi ngingo nafashe nuko uno munsi batandarira mu nzu. Ukavyumva n'ivyawo bishire ku mutwe birebeke. Nukuri basi mbabara yabasije. Papa nukuri naje ku bwanje sinarinzi yuko araba abapanze ngayi wacu nukuri. Ariko bagerageza nukuri unyumve basije umwana wawe kandi ndafukame ndi musibire nk'ivyo ubabarire nukuri babeyo nukuri. None nuyu cha oya namutonya wiwe. My sister, the problem is solved. Wow. Rero amafaranga Yes. wazanye amahera? Kama ya inzu nayazanye ngayo. Ure wamwigenewe. Wawe ko jewe nkunda amahera cyane gusumba ibindi byose kwisi. Nawe Tom. Mbe uyu ni wowe wundi wambwiye. Ariko papa nonye. Uyu ni wakubuza amahoro kabitwara udatsinziriye. Nguma no. Papa sinavuga yuko yaba yaramujije amahoro kimwe gusa ndamukunda. Kuko urukundo ndamufise ko umukobwa rurarenze. Kandi byo byiza ambereye nyina w'abana biwanje. Kamana kubera umukazana. Okay. Cyose birumvikana kandi birashoboka. Ariko biravana. Mbe mukobwa. Nenda kubaza. Uyu n'umuhungu wanje. Abatabyuze. Nabatarya ruzi, uyu n'umuhungu wanje. Koko. Ivyambwiye n'ivyo uramubuza amahoro koko hamwe aradasinziriye. Je gusa gushikanaho bisanga niyo nibereye. Mbego urukundo rwanjye rwo ruhagaze gute? Uramukunda koko? Mvinza mutama ndakubwiye. Ndakubaha. Ndagusomera. Wowe ungana na soko wanje cyangwa se ukungana na papa wanje. Rero sishobora kwicara ngaha dutere ibiyago ndiko ndakubeshe mvuge nti umwana wawe ndamukunda by'ukuri ntarinze gucisha hirya no hino cyangwa ngo ndinde kuremera umutima wanjye ndakubwira ukuri sindamukunda kandi ikindi naco imbere y'amaso yawe nshobora kukwemerera yuko ndamukunda ariko bikaba imfabusa nkaza gusura akaza kubabara gusumje uko ababaye kuko si byiza ko namubesha ko ndamukunda mu gihe nkifise uwo nkunda. Tuwa mwana waboye kandi wumvise ibyo nakubwiye wa munsi uravyibuka aho duherukana tuko turayana urukundo rwawe ukundana
uraraba neza nizo rwo mu mwijima. Amarero urazi kandi ni business y'inzu y'iwacu. Iri ngaho kugira ngo yinzize amahera y'ubududu, amahera y'ibiharage. Urazi ko nari maze gufata amahera y'abandi. Ariko kuvuga ko mufise ko agatima ko kumukunda. Mumbure nawe azaba yikubita gashi. Garukana umutima. Amafaranga ndayakiriye. Amafaranga mbona ntakiriye. Ngenda yasubize abari bampaye amafaranga. Aba ndabasize ngaha muri inzu. Naye nikora urwo rukundo rwawe uriko uramubwira ko Nikuri mutama rwose. Murakoze cyane. Nikuri mutama mujyane n'Imana.